Amahoro y'Imana nzima, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaturemye abane namwe mwese. Jewe nitwa Asher niyo nizigiye, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ngiye kugiriranira namwe. Shaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo si vyiza kuba mu kintu ariko ukifata nk'utari muri co. Iyo uramutse uba mu kintu ni vyiza kukibamwo neza, n'umuntu akubonye ntagira amadidane, ntihagira umuntu akwitiranya. Iyo witirirwa ikintu, iyo uri mu kintu ariko inyifato zawe ntizibe nk'iz'umuntu ari muri co, hariho inkurikizi bigira, uratera ingorane. Reka mvuge zitatu nyamukuru. Inkurikizi ya mbere nuko utera abantu kuzazanirwa. Abantu baravuga bati ibi bintu birimwo canke ntabirimwo, twumvirije amajambo umenga birimwo, ariko turavye inyifato ziwe ntiyifata nk'umuntu abirimwo. Ivyo rero biratera abantu kuzazanirwa. Ingorane ya kabiri nuko ushobora gutuma abantu banka ivyo bintu kandi bari kubikunda, kuko bafatiye ku nyifato zawe babona zitameze neza, bigaca bituma vya bintu vyiza warimwo abantu bavyitiranya n'ivyo bakubonyeko, maze bagaca bavyanka ariko vyo ubwavyo vyari ibintu vyiza. Inkurikizi ya gatatu nuko ushobora gutuma abari muri ivyo bintu vy'ukuri bankwa bakabonwa nabi, kubera abakuzi bafatiye ku ngeso zawe, zikaba arizo baca bitirira abari muri ivyo bintu bose n'abatameze nkawe, kuko ari wewe baba babona ucumera nk'idirisha barabiramwo kugira ngo bagire igicapo c'abandi bantu bose bari muri ivyo bintu. Ariko murashobora kumbaza muti ni kubera iki uri kuravuga ivyo bintu? Iki gihugu citwa Burundi, igihugu cacu, kivuga ko kirimwo abakirisu benshi. Uravye ibiharuro bitangwa, bito muri vyo ni 70%. Hariho mbere n'abatanga 80 kuduga. Ariko naho tutoba tuzi igiharuro nyezina, uretse ko kitagoye cane kuronka, uravye amashengero ari mu gihugu, ukaraba ibikorane biba mu gihugu, ukaraba abantu bavyitaba, urabona ko mu vy'ukuri abakirisu ari benshi. Mugabo hindukije amaso ukaraba kahise k'iki gihugu, ugasangamwo ibintu biteye amakenga, binyuranye n'ico ijambo ry'Imana rivuga. Ugisangamwo amacakubiri menshi cane. Kibaza aya macakubiri kugeza naho abantu bankana bakicana bazizanya ubwoko bunagoye gusigura rimwe na rimwe. Kahise kacu ukabonamwo ugwanko, ukabonamwo ubwicanyi, ukabonamwo intambara n'ibindi bintu bidahwanye n'ibintu vyari bikwiye kuranga abakirisu. Turetse kahise tukaza mu mibereho y'abantu mu buzima bwa misi yose, urabona ingeso mbi zinyuranye n'ijambo ry'Imana vy'ukuri. Urabona amanyanga ari ku rugezo rurerure cane, kugeza naho igiturire hari ahantu usanga gitangwa kiribwa amaso mu yandi, kandi abakirya abagitanga ugasanga bari muri babandi nyene twita abakirisu. Ibi rero biravyura ikibazo kibaza kiti mbega none ubukirisu ntaco buhindura mu mibereho y'abantu? Mu bisanzwe iyo dusoma ijambo ry'Imana, Bibiliya, biragaragara yuko hariho ibintu Imana idusaba gukora nk'abakirisu, kandi ivyo bintu dushoboye kubikora hariho ibintu bitegerezwa guhinduka. Reka ndabahe uburorero bukeya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uze ukunda umubanyi wawe nk'uko wikunda. Kurya twitaho ivyacu aba ariko twitaho n'ineza y'abandi. Mbere riranavuga ko dukwiye no gukunda n'abansi bacu, abatwanka ntitubanke, tubasengere, tubipfurize ivyiza, tubakorere ivyiza iyo bishoboka. Ubandanije usoma ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukabeshe, mube abantu bagendera mu kuri. Mugabo murabona ibinyoma aho bitugejeje. Ubandanije usoma hariho amajambo menshi yerekana ko umuntu azi Imana, umuntu yubaha Imana atarenganya mwene wabo, si umuntu w'ingunge, si umuntu atunga ibintu birimwo amanyanga. Aha rero nk'uko nabivuze, uravye ico Bibiliya ivuga ukaraba n'ingeso ziri mu gihugu, haca haza ikibazo kivuga ngo none izo ngeso mbi zinyuranye n'ico Bibiliya ivuga, twovuga ko bikorwa na babandi 30% gusa, canke washaka bashobora kuba bari munsi ya 30%, bamwe 70% vy'ukuri ntavyo bakora? Vyogira inguvu nk'izo gute bikorwa n'abantu bake gutyo? Ubukirisu bw'ukuri bubonekera mu ngeso, ntibubonekera mu majambo gusa.
nivyo turavuga ivyo twizera, turavuga ivyo twemera, ariko ivyo twemera biragaragarira mu ngeso zacu nimba turi abakirisu b'ukuri. Ego nivyo nta muntu ahinduka 100% ngo amere nk'Imana, ngo abe umuntu atomoye muri vyose. Murabizi tucambaye umubiri, hari ibizokwama bitunesha, Satani agikorera muri ino si, hari ibizokwama bitunesha. Ariko iyo umuntu yakiriye agakiza, iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu azi Imana, hariho ibintu bihinduka bikagaragara ko yahindutse. Hariho ingeso zihera, hariho ingeso avamwo, maze agahinduka umuntu ameze ukundi kuntu. Vyategerezwa rero kugira ingaruka nziza mu buzima bwacu bwa misi yose, mu bikorwa dukora, mu miryango yacu, mu kibano, ukuntu ikibano kimera, no mu kuntu igihugu kimera. Ni kubera iki none umenga haracari hagahazi? Iri jambo murumva ko ari rirerire, ntawo rivuga ngo ariheze mu mwanya muto nk'uyu. Nzoribandanya ndarivugako, ariko nashaka ndagutera intege wewe uri kuranyumviriza ngo nawe uvyiyumvireko. Ni kubera iki hariho ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana bibandanya bishinga imizi mu buzima bw'igihugu, kandi igihugu kirimwo abakirisu benshi? Nzobandaniriza hano nyene. Imana ibahezagire, mukomeze kurimbura ijambo ryayo no guhinduka kugira ngo duhindure igihugu, kuko niryo banga Imana yadutumye. Murakoze cyane.